Yesu ashimwe cyane ndaramukije mwese abamaze iminsi batwumviriza n'ukuri n'iteka ku bwacu kwama tushobora kuganira namwe cyangwa kubaganiriza ku byerekeye amatemperament ibyo tumaze iminsi tuko turiga nashaka gushimira umuntu wese amaze iminsi atwandikira dushimira adushingira intahe Imana bahezagire ivy'ukuri twongeye kubasaba kandi abashobora gufata ako kanya badusengere ni ikintu gikomeye kuko igikorwa mpemwe n'uwagikora si twebwe abana b'abantu bagikora niba mushobora guhezagirwa nuko peut-être Imana yaciye muri twebwe kugira ibafashe rero merci beaucoup ku kanya mufata ko kudusengera ko kudushingira intahe ko tutubwira merci murakoze cyane n'umunsi rero tugira tubandanye na Olivier tuvuga ku vyerekeye amatemperament ama combinaison asa rero n'umunsi tuza kugira rero ya combinaison yaba colérique et colérique twari tumaze iminsi turiko turavuga aba colérique ndibuka ko ivyegeze kumbwira ati nukuri aba colérique umenga abantu barabasatiriye cyane ariko c'est un couple il est très important non ni tempérament ikomeye cyane nziza iyo umuntu amaze kubona burya tempérament y'umuntu iciza n'intege nke z'umuntu ko sinovuga na kibi kuko bw'Imana ntivuga yuko umuntu ari mubi nuko gusa tumaze igihe twatandukanya n'Imana gutandukana n'Imana kwashize habona ingorane y'ikintu categezwa kutubera umugisha rero aba colérique n'abantu bafise imigisha ikomeye n'abantu bakomeye vraiment bafise ingabire zidasanzwe batumva n'abandi tellement bari un petit peu au-dessus de la normale. Donc, au fond, on devrait les envier. Toi, tu es j'aurais bien voulu avoir ce tempérament qu'on a babona kure cyane. Mugabo, nashaka rero no munsi tuze kuvuga kuvyerekeye aba colérique n'aba colérique kuko hari gishobora kuvuga kuko ivyegeze kubivuga ngo uyu ngo ndifuza kugira mariage n'umuntu dusa cyangwa umuntu wese akagwa muri piège ngo shatse kugira mariage n'umuntu ameze nkanje ko nanje negeze kugwa kwifuza k'umuntu yemera nkanje ndibuka ko naho arambwira Olivier ni Yesu yaduhurije vraiment ni j'aurais voulu avoir umuntu ofite muri description avuga umuntu ameze nkanje ariko ofo Imana iduhamagara ku bwayo ntiduhamagara ku bwacu nico gikomeye rero iyo bishitse Imana igashira hamwe umukorehike n'umukorehike bifise intumbero nziza intumbero yo nyenizi kandi intumbero yo gusonera mugabo rero ndonko no musi tuza kugira rero iyo combinaison y'abakorehike n'abakorehike ngenda bahereze Olivier nawe ababwire Imana ishimwe cyane nanje ngiye kubashimira ku giti canje no kuri abatwandikira abatubwira uko biriko birabafasha hari na benshi muri mwebwe bahora batubwira yuko bazipartaja ari ma group atandukanye kandi baronka feedback nukuri natwe muze muzitubwire biraduhezagira biradufasha nagomba kuvuga gatoyi Natali kuri ico kintu uhije kuvuga na cyane cyane abantu iyo bariko barasengera abafasha barafise liste baha Imana Mana ngomba yuko azoba umugore ameze uku ateye uku ameze uku afise umutima umeze uku akunda abantu ku cyangwa kuri ibi n'ibindi ariko nagomba kubabwira kenshi muribuka yuko ndakunda ijambo ry'Imana riri mu Baroma mengana ikigabane c'8 aho batubwira ngo mpwemu yera adufasha mu ntege nke zacu urumva mpwemu yera adufasha mu ntege nke zacu hinge twasome kumbure kugira umuntu atahure neza ni mu Baroma ikigabane c'8 umurongo wa 26. De même, aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Imana ishimwe cyane kuko muhema dufasha mu ntege nke zacu kuko tutazi ico dukwiriye gusaba ndakunda cyane Bibiliya ntabwo ivuga ngo kuko tutazi uko dusaba ariko ntituzi ico dukwiriye gusaba nico gituma rero nk'iki Natali yari yavuze kenshi iyo turiko turavuga hari amakritere hari ibintu ndazi twarasoma ibitabo cyangwa ubutumwa tumva ngo dukugira liste Imana ngo uri gutayigire liste ngo arigiye kuzanira umuntu ngo ntumumenye ngo akaguhagarara uruhande nukuri ndashimira Imana ko itampaye ibihwanye na liste nari narayiriye urumva kuko hari igihe ugenda mu vyo liste yari yarakugiriye ugasanga ni kamere yawe ndagomba kukubwira ngo ivyo kwifuriza nibizogusambura wewe nibizosambura n'icyo Imana yakugeneye nico gituma rero iyo turiko turavuga uravuga uti Mana ni wowe uzi uberanye nanje bihwanye n'ico wampamagariye kuko sindatahura 100% icyo Imana yangeneye cyose
nicyo gituma rero ntazi na uti nzoba nkeneye kuko uw'Imana ishyira uruhande amera nk'ibikoresho biza kumufasha kugira ngo nshyitse icyo nahamagariwe nk'uko nanjye ndamubera igikoresho kugira ashike ku byo yahamagariwe. iyumvira nk'umu elegitirisye usanga yateguye amabuti y'umuplombi urumva iyo hagize igikorwa nuko rero natwe iyo umuntu ariko asenga paraporo kumbure y'ingene yibona tamperama yibona ikindi. nicyo gituma rero nagomba kubabwira iyo turiko turavuga iyo turiko turasengera abafasha ni byiza kugaruka ukavuga ngo Mana niba imbere nk'uko ushaka wewe untorere wewe ushoboze ndafise ibyo nkunda ndafise ibyo nshima ariko Mana ni ukuri ishaka ryawe aba ariryo riranguka. Imana ishimwe cyane. hano rero uyu munsi tugomba kuvugana ko ku bakorerike mbega umukorerike iyo ahuye mu gikorwa n'uwundi mukorerike abagenzi b'abakorerike imigenderanire yabo cyane abubakanye ugasanga bose n'abakorerike donc ni ibintu usanga bibahara ni ibintu bishika mu buryo buri exceptionnel ariko iyo byabaye kuko tuyumviriye abubakanye mu nzu usanga ari gake biba ariko baraba abagenzi barahurira mu maorganisation barahurira mu bikorwa urumva. donc aba bantu rero iyo bahuye mbega bigenda gute? ikintu cya mbere nagomba kuvuga organisation cyangwa urugo ruhuriyemo abo bantu babiri ni organisation iba ihuye na une boule d'énergie idasanzwe ishobora gupropulsa iyo organisation cyangwa urwo rugo cyangwa iyo amitié mu kwakomplisa ibikorwa bidasanzwe. Bibiri iravuga ngo babiri baruta umwe. nimba twabonye force y'umukorerike mu giti ciwe ku gato kiwe akombye plus forte raison mu gihe baba babaye babiri. urumva n'abantu nuvuga ce sont des boules d'énergie buzuye inkomezi bafise force mu buryo budasanzwe. icya kabiri bafise assurance idasanzwe. urabona nk'iyo hageze nk'ikintu cya interview urondera akazi ugasanga umuflegmatike yahahuriye n'umukorerike urumva abaje kuba interviewva umuflegmatike ntibazomubona. urumva naho aba ari mw'ingabire naho aba ari mw'ubumenyi butagira uko bungana umukorerike n'umuntu apfa kugurura akanwa niyo atuguruye akanwa uramurumarika urumva. aba afise ya assurance ku buryo iyo barabiye hirya ushobora kwibaza yuko n'uwoye baje ku interview ari we aza gutanga interview urumva abambe ari we apasisha ikibazo. n'abantu bagira assurance skife yuko muraze nk'abantu bari mu bikorwa by'Imana hari igihe rimwe na rimwe bahagurukirwa n'ibintu bitandukanye. iyo rero mufise mu barideri abakorerike babiri n'abantu bahagarara imbere y'intambwe zose n'abantu bahagarara imbere umve naho hahagarara ingurunza y'umuyaga naho hahagarara ikintu icyo ari cyo cyose n'abantu bahagarara kandi atabwoba kandi bakaremesha abandi kandi bagatuma bavansa. no mu rugo nuko n'abantu usanga batera imbere muri dimension idasanzwe amba objectif yabo bayashikako vuba. sinzi ikindi natariyo bavugako ikintangaje ni uko nitwe twabivuganye mugabo nenda toye iyo version yayo kuravuga yuko umwe une personne tu 1000 personnes que deux tu 10000 ni nabantu vyukuri uri kurabiyumvira iyo wumvise iyo couple niyo version yacinjamo ngo n'abantu bakomeye cyane n'abantu bafise beaucoup d'énergie kandi rero n'abantu kuko bafise izo ngabire ziri naturelle nukuri bararengera abandi ils sortent du lot. urabona ko ari abantu badasanzwe parmi toutes les combinaisons twavuze nibaza yuko abantu bashika kure mu gihe bien sûr ubuntu bw'Imana bwabagendeye mu gihe bafise objectif imwe bugihe bemeye gushira hasi intege nke zabo bakazikore ko bakareka mwe muri akazikoresha n'abantu parmi les combinaisons zose twavuze nibo bashika kure cyane kuko bafise impano naturelle nta effort benda kugira kugwana no confronter ibintu ntibabirondera biri muri bo ahubwo baranabirondera n'abantu qui bouge bafise energie dasanzwe provocateur urumva intambara ahubwo kuri bo ni nourriture ni barazijya singorane yaba umugabo yaba umugore nkuko Olivier yabivuze yaba muri organisation yaba mu kazi n'abantu
bashize hamwe bagoye by'ukuri guhagarika vraiment ni binôme igoye cyane rwose guhagarika naturellement kubera rero abantu bakunda aussi le pouvoir naturellement n'abantu bazoshobora iyo bashitse ahantu baca batwara abandi ni couple itwara abandi ni n'abagenzi iyo bari ngaho baca batwara abandi ni ku kazi iyo abantu bari hari bumvikanye bien sûr babishize hamwe n'abantu baca batwara abandi ni naturellement bari aho pour vous monter le moral remonter le moral n'abantu muri compétition rero ikiryoshe aussi nuko mu rugo iyo yatagize une mauvaise compétition négative entre eux atari yo kwica uwundi bafite une bonne compétition bavuga ati Olivier washyize kuri iki nanjye ngerageza nanjye nshaka kuri iki barasitimurana exactement n'abantu basitimurana cyane basitimurana hagati iyo muri entreprise baba barimo ari babiri iyo batashyize umuntu mbere yo gusamburana bien sûr n'abantu basitimurana rwose ku buryo rero amado yabo aca yidevelopa rapidement kuko burya umuntu agusitimuye aguhaye defi biraryoshe kamwe mu kuraba icyo ufise muri bo n'abantu bavyurana hagati yabo ingabire zabo rero bazoshika kure en plus surtout n'abantu bafite confiance en soi ikindi nacyo cyiza ni uvuga mu gihe aba bantu bahuye ari abakorerike ni abantu kenshi muri nature yabo ntibari facilement influençable ahubwo nibo ba-influença abandi sikife yuko force ziva hanze ata impact negative nzobagira ko mu rugo iwabo urumva n'abantu baba bafite objective zabo bazi iyo bagomba kujya bazi iyo bagomba gushika ni ukuvuga ari ibintu by'ibihuhusi biva hanze nta influence usanga bibagirako n'iyo bari mu murimo ari organisation cyangwa bari muri business urumva n'abantu bafonsa contre vents et marées barafonsa barahagurukanya urumva mu gihe bari kumwe rero baraterana intege nk'uko Nathalie yavuze barasitimurana hagati yabo urumva barasitimurana donc harashobora no kuba ikintu cya competition uvuga positive Nathalie yari yakivuze ko iyo bari muri entreprise cyangwa bafite projet kanaka urumva baraterana intege bakavuga bati tuzoshika itariki dushitse kuri ibi utarashika kuri ibi undi yabishitseko ndaka ko yabishitseko no bopushe nije nzo bishikako ugasanga bariko barakomplisa ibintu mu buryo budasanzwe urumva donc ikindi naco nuko n'abantu batanguza facilement amaprojet urumva n'abantu baba leader donc usanga bagira amaprojet skife yuko usanga nk'urugo rwabo canke igikorwa cabo iyo ari abantu bagenderebo n'ubuntu bw'Imana n'ukuri kuko ni n'abantu usanga muri ideyare yabo bagomba yuko ibintu bigenda neza ni ukuvuga mu maproje yabo uzosanga ari shengero uzosanga ari famiye ari abantu bazobenefisya ingabire yabo urumva kubera kuko baricara bakagira proje kandi bakayimena a terme si abantu bagira amaproje menshi nk'aba bantu babasange mugabo ugasanga zahereye hagati ariko n'abantu bicara bakagira iyo proje rero skife yuko bari mu ruhande rwawe cyangwa uri mu ruhande rwabo barashobora kugufasha kugira ngo mushobore gushika kuri iyo proje rero iyo bahuye ari babiri ko bavugana langaje imwe langaje ya resultat usanga rero babandanya basitimurana babandanya bafashanya babandanya batera intege mu gihe bagiriwe ubuntu turabisubiramwo bariko bararaba muri direction imwe ikindi nacyo twaravuze yuko kumbure tuzobiraba muri kote negative ariko reka tugihindukize muri kote positive twaravuganye yuko abakorerike n'abantu bagomba kwihutira volant bagomba kuridinga nibo bagomba kuyobora hariyo umukorerike w'umugenzi twari turavugana aca avuga ngo narabumvise mbuvuze ngo umukorerike ahari agomba gusimbira kuri volant bari bayifata aca ambwira ngo iminsi yose iyo twagize voyage ngo turajyana n'abagenzi bakunda gutwara kandi bazi gutwara cyane ati mugabo ndagwana n'igihe ngwana n'itiro ndi ku birometero n'ibirometero nagize byinshi mugabo forasi ndayitanga n'ukuri humva nije ndayitwara humva ndisekuriza nije ndayifise arije ndiko ndayitwara mugihe rero aba bantu batahuranye bakamenya ingabire umwe wese afise ikintu kenshi gikunze kuba ni iki ni uko abo bantu bagenda barahanahana sikife yuko bataruha urumva sikife yuko bataruha
kandi n'abantu hagati yabo bazi kumutivana kubera iki kuko n'umuntu amenyereye gutwara abatrupe urumva bamenyereye gutwara abatrupe y'abantu donc n'abantu b'abakomanda bashobora gutwara fasirima sikife yuko hagati yabo baterana intege mu gihe umwe yadebukiwe uwundi aramuhagurutsa akamutera intege ko marirangaje yumva iramukora ko fasirima sinzi ikindi natari yo kongeraho nk'uko twigeze kuvuga ibyerekeye abakorehike n'abantu batari sentimentale donc rero ni ukuri mu majambo make ntimuzobasabe ngo bagire imigenderanire n'abanyagihugu bose nono igikomeye mu buzima bwabo ni ikintu cyitwa proje zabo ni ikintu icyo bashyira imbere rero ubarabiye hanze urashobora kubabwira ati bajya abantu barakunda ibintu bajya abantu barakunda gutera imbere kuko nk'uko twababwiye abakorehike n'abantu bafite de proje donc forcément proje kenshi yamizana ingaruka ikintu kiri positif kuko umukorehike ntazohagarara ikintu kitazanye un fruit ni abantu bafite beaucoup d'ambition rero izo ambition kamwe zirazana ivyamwa rero umukorehike ashikira aruhuka proje yiwe icyo yashitse ko akironse akaca atambuka ku kindi rero de l'extérieur iyo couple yashobora gutera ubwoba uravuga ati abantu bakunda ibintu hebajyana ngo ntibagire imitima donc tu peux mal les interpréter kubera iki kuko ntumeze nkabo ntufise iyo ngabire ntufise iyo energie yo kwama urukuraja ku ufise abavyeyi bose arabakoreheke je me dis que c'est pas facile aussi no gutahura umaze kumenya izo ngabire ziri muri bo umenye yuko ni ikintu kibira cyane muri bo so n'est pas contre toi n'abantu bazoca baba exigent bazokumotiva cyane bazokuzamura gose wamuvuga none ko ikipe ari yabo ntibaraba nk'abandi bakavuga ati no nturabesherezo twebwe ico dushaka nukushikana iyi dimension abavyeyi bose c'est vrai ko bavyifuza mugabo en particulier le couple colérique rero ukorera c'est vrai mu ishengero ari ubafise mu ishengero bari abantu batwara ari abantu badirija uzoruha utatahuye ingene bameze kuko uzohava wifata personnellement uzohava ukomereka ariko nono ce sont des gens bakenewe kuko nukuri n'abantu iyo batanguye kwiruka muri église habaye crise abantu urababona ko ni babandi bakunda gushimira tugagushimira abanaka naka yadufashije muri ibi ni ukuri twaramubonye n'abantu baza kumizimya imimerero donc c'est un couple qui izozimya imimerero mu miryango yabo ariko atamigumbagumba cyane bazojamo donc bavuga ati bajyana n'ibikoko mugabo nabo badufasha donc c'est difficile de les comprendre kuko bafise moteur muri bo iri différent uvuze kuri icyo kintu n'abantu novuga bari efficace mu kuronda mu gutora solution y'ikibazo ikindi nacyo bari pratique hari ikintu umukorerike yambwiye cyankoze ko cyane cyarantengeje sinabibwiye ndacimvira ariko yaravuze ati yatabizi inyigisho ni ukuri naratahuye uko mbayeho cyangwa uko meze arambwira ati jya bahora bantumira mu bikorane by'abaprofete ati bakambwira bati yo hariyo umuprofete yaje muri iki gisagara ni ukuri Imana iramukoresha aravugwa arerekwa akavuga ati jya naba nabipinze ati numva ko ntemera abaprofete uyu ndabembera ati ndabembera jya twarabanye n'abaprofete narabonye abantu bakoreshwa n'Imana urumva n'iyo ngabire ahora yibonako mugabo ati ikintu jewe numva kingora ni uko umuprofete arambwira ibizoba ariko jya nkeneye ikintu kiri pratique urumva kuza kumbwira yuko nzovyara umuhungu ataco nshoboye gukora kugira ngo bibe urumva kuza kumbwira ngo uzotera imbere cyangwa uzoshika kuri ibi no je nkeneye yuko umbwire ikintu kiri pratique gifadika urumva tugire projet gute urumva time frame tuzoyishika ko ryari turespecte timing tugire ukunye strategie toshira en place niyo rangaje yumva akunda ibintu biri pratique iyo rero ahuye n'uwundi nicyo gituma rero iyo bahuye bavuga rumwe ni ukuvuga n'ibintu umwe agize ikibazo ubundi akimutorera inyishu akanya kandi si ukumutorera inyishu umusanga urashobora kuza ufise ingorane ni ukuri ugataha uremye wumva usubijemo ibyizigiro mugabo ukibaza uti nawe ndabivamo gute mugabo arafise amajambo akora ko ama emosiyo yawe akora ko amasantima yawe yaba yabaje ariko
umukorerike muvanaho yakubwiye ati x y z tubikore uku iki tugikore uku iki tugikore muri uyu mwanya murumva rero iyo bari kumwe ni ingabire hama muri iyo zikurikira tuzovuga rero mu gihe bari hamwe ariko ugasanga harakaciyemo aha naho tuzobona ni ukuri yuko bitoroshe imana ibahezagire nagomba guha Nathalie arangize amen. ni ukuri nk'uko twabivuze nashaka vurema turemeshe umukorerike wese ahari ni ukuri uva yibaza ati mbega yashaka kumenya turaremereye none ntimuremere mufise ubutunzi budasanzwe mufise impano zidasanzwe kwitahura niyo nzira yotuma mukunda nabo mwubakanye mu gihe y'abakorerike cyangwa abagenzi banyu y'abakorerike gutahura peut-être aussi n'intambara mushobora kuba mwaragize ahandi hamwe n'ahandi rero imana ibahezagire cyane ni ukuri mugire umunsi mwiza cyangwa umugoroba mwiza bivanye n'aho muri imana ibahezagire rero tuzosubira.